mu nkino nuvuga ngo amaze karakina muri equipe yitwa FC Barcelona amaze gutanga ndavuga ngo passes zivije kuri zibiri akamaze gutanga n'ibitsindo bibiri nuvuga ngo mu nkino amaze gukina witwa Rashford afite mu ruhara rw'itsindo kuri bibiri ibitsindo bibiri na passes zivije kuri zibiri umukinnyi vy'ukuri no munsi twaba ko atari umukinnyi mubi n'umukinnyi mwiza kuko ranashaka umunsi wejo nimba twabonye ataje gutangura mu kibuga hagati n'amakosa yari yabaye kubera ko uwitwa Rashford yari yacerewe mu mantre babitegura no rukino uwitwa Hansi Flick avuga ati nivyo umaze imisi kurigenza neza umaze imisi uri kuramfasha muri equipe FC Barcelona haba muri Champions League haba muri Liga ati mugabo hano muri equipe FC Barcelona nta mukiza gusumba wundi umukinnyi wari wese afise uruhara rwo gukora udakurikije amategeko yo kugira ngo ukine muri equipe FC Barcelona ngo ukine cyangwa ukore amategeko yayo ntabwo udakurikije urigenza neza rero niyo mpamvu twabonye n'uwitwa Rashford ku munsi wejo yataye ugate vyanagaragaye wanashaka ko n'uwitwa Rashford kuri no munsi ari muri babakino vuga ngo bafise akamaro yuso natas erega Marcus Rashford niwumve erega kanatsinda n'ibiharuro vyiwe sibibi bwana Mercedes sibibi n'ubundi ku rukino FC Barcelona bakinye na Como bakiniye igikombe ca John Gamp gisa n'ikintu canze mu mutwe urumva yatanze assist uri kurumva uno mukinyi nyene Marcus Rashford La Liga itangura yarahawe umwanya bahura n'umugwi wa Arerekana n'ivyakinye minota 28 nta yakinye urukino rwiwe yarose amanota agera kuri 4 hariya novuga ati gwaba rukino utagenze neza cyane kuri Marcus Rashford ariko turavuga ati gwaca rukino rwe rwa mbere bizotera bizogenda neza ku rukino rwa Levante burya batanguye bakina kwanza na Mallorca batanguye bakina na Mallorca yarose iminota 21 aronka amanota agera kuri 5 iminota 21 amanota 5 amanota agera kuri 5 umva nawe nyene simabi ku rukino rwa Levante Marcus Rashford nyene iminota 46 hariya aronka amanota agera kuri 5 n'ibice 8 ku rukino rwa Arerekana Marcus Rashford aronka iminota 28 nyene aronka amanota agera kuri 4 n'ibice 8 aho se novuga ati cari gihe ca Marcus Rashford kugira ngo ase n'uri karitora muri zino systeme za FC Barcelona kuko kanatsinda urano amanota yose ku rukino rwa mbere n'urukino rwa kabiri biragaragara nkaho umengo harukuntu yagiye araduza urugero gatoya n'ibice ariko kandi yagiye gusubira hasi gatoya ku rukino rwa Arerekana kanatsinda Arerekana yari yanabafasha yari yababujije gukina bya bintu byabo Marcus Rashford nyene inyuma yaho baca baja muri trade international hariya atumwa ko mu Bwongereza nyuma yo kumagegere kiratekana natumwa ko hariya arakina urukino rwa mbere akina iminota 68 aronka amanota agera kuri 6 n'igice kimwe arakina urukino rwa kabiri yarose yakinye iminota 21 aronka igitsindo rikurumva baragaruka bakina na Valence muri FC Barcelona abeshe bari ku rukino batsinze ibitsindo bigira kuri 6 hariya kubusa Marcus Rashford yakinye iminota 68 yaratanze assist yiwe hariya baje muri UEFA Champions League bakina na Newcastle aronka ibitsindo bigira kuri 2 rero urwo rukino rwa Newcastle wibaze ibitsindo 2 urwo rukino rwa Newcastle nigo gwahaye rukino nigo gwahaye icizere nigo gwahaye confiance Marcus Rashford kwigira confiance wenyene kuno munsi bwa bundi byose bishoboka rega ukikura kina wirondera harukurugira ubwo bati nkakiri kosa kanaka ngaha ndaza kwisanga mu bibazo ndaza kwisanga hari pressure ikirategwa kuri Marcus Rashford mu minsi heze twabonye imyaka byinshi bivuga ati FC Barcelona kira planifia gusubiza Marcus Rashford mu kwa mbere muri Manchester United ari ivyo byose ni ibintu burya na Marcus Rashford ahantu ari bijya ivyo binyamakuru abibona izo nkuru arazisoma ivyo byose biri mu bintu bituma yibaza ati eske ko ibinyamakuru bimaze kumvuga ko ibi bintu amajambo ameze uku nanje bwanje ngegeje kura ibintu niko nakora muri FC Barcelona nta kintu nakimwe ndatanga eske muri FC Barcelona muri staff y'umugwe mu burongozi bw'umugwe bamfata gute banyumvira go gute canka abakunzi ba FC Barcelona abafana ba FC Barcelona bamfata gute banyumvira go ivyo byose bigatuma Marcus Rashford ari mu kibuga ataba stable urumva yamaze kononekara psychologiquement uri kurumva yarononekaye muri mu myumvirire mu mitekerereze arakina mu kibuga akavuga ati ngerageza ko ibishoboka byose kugira sinkora ikosa burya kugwanya ikosa kugwana ntuko rikosa navyo nyine bagutera gukora ikosa wisanga wakoze ikosa wawishyize ko pressure biragutuma wisanga mu ikosa umva nivyo ukora byose ni uyizera cyane ndavuga ati Marcus Rashford nyuma yo gutsinda ibitsindo bigira kuri 2 kuri Newcastle vyagarukanye icizere muri we byokanye kwizera muri we uno munsi urabona ko imbere ya Getafe Marcus Rashford araza ukabona ko afashe umupira neza akaduga umupira ukabona ko afite icizere cyo gukubita ikorosi ukabona ko yamaze kugira icizere cyo gutera mwiza wibaze Houston witwa Rashford ugeza muri kano kanya muri equipe yitwa FC Barcelona uje kutubwira statistique afise haba mu nkino vuga ngo zitandukanye yaba muri Liga yaba muri Champions League no mu zindi nkino zugwa zitandukanye icambe n'umukinyi w'umwongereza aje muri equipe novuga ngo ataramenyereye batamenye na system imwe wanashaka uravye ivyo Manchester United yakirakina ukaraba Aston Villa yakirakina bya bintu bitandukanye na equipe novuga ngo FC Barcelona ariko araje muri equipe yitwa FC Barcelona
ariyadabuta nivyo mu ntanga abantu bareta kuvuga ngo Rashford hari ukuntu umenga kanyerera ku mupira nanjye ko ndabivuga biboneka ko umenga witwa Rashford mu rukino rwa FC Barcelona mu ntango wabona mengo nayo karazana urugero rw'iyo rwiza ariko ubivuze neza uravuga ngo yaje atsinda ibitsindishe kuri bibiri atsinda ino ekipe ya Newcastle ya ekipe novuga ngo asanzwe ni na ekipe novuga ngo yo mu Bwongereza yaramenye ko yakine muri Manchester United ntatigenza neza ariko ari na Aston Villa aramenya abakinnyi bahagaze uno munsi uwitwa Rashford akiye novuga ngo akora amakosa n'ivyo gucererwa ntiyaza hakenewe uwitwa ndavuga ngo Hansi Flick nawe aravuga ngo uno munsi reka ndamwicarike ivyo benshi ntabwo abandi bakinyi novuga ngo kwa Hansi Flick ati nta bakinyi batete kuri ko aricara ariko witwa kubera gwa rugero rw'iwafise kubera kwa kuna mwizeye yarasoye witwa ndavuga Rafinha yinjiza witwa Rashford atakuba akina kuri nimero 7 agenza neza ariko aza kuba mugarukana kubera ko baciye bahindura poste wa mupoliva bwa poliva ya polivrase yo office akina nuvuga ngo nimero 7 9 nimero 11 ariko nabonye nimero 11 witwa Rashford mugiha yogumiza kuri rogero mugihe bamuha no kanya aza kuba umukinyi nuvuga ngo afashe ikipe se Barcelona erega Marcus Rashford kanatsinda bana Messi Dick ngomye no kudugira aho nyene waruri Marcus Rashford n'umukinyi icari kibuze ni kwigirira icizere wenyene muri we nico kintu yarabuze conyene uno munsi kuva bakina na Newcastle icizere gisa naho cyamaze no kugaruka Marcus Rashford twemenyereza neza n'umukinyi anyaruka n'umukinyi afise inguvu rero afise vyinshi kanatsinda azofasha n'umugwa afise Barcelona twemenyereza kandi mwizere kino kintu Marcus Rashford n'umukinyi azofasha umugwa afise Barcelona kandi cyane gose kuko ugambye nambe n'umukinyi afise inguvu n'umukinyi anyaruka uri kurumva kanatsinda abona nizamu uri kurumva ni ibintu rero maze kubona ko nka karite iri muri Marcus Rashford ifise izofasha cyane n'umugwa afise Barcelona rero nubwo ati Marcus Rashford ni imwe mu mpano novuga ati nziza cyane izofasha n'umugwa afise Barcelona bagiye no kuba banaronka kanatsinda akina ku ruhande ushaka kumukinisha mu buryo ukamuzana mu bubamfu ndetse no kuri point akina kuri nimero 9 akanagufasha ivyo byose rero biri mu bintu ndiko ndaharura ko FC Barcelona nyuma yo kugaragaza canke nyuma ya Robert Lewandowski kugaragaza urugero ko rusa nkaho gwasubiye hasi gatoya bivanye ko muri benshi tuvita uko ko gwasubiye inyuma kubera imyaka amaze kuba nageramo ufise Marcus Rashford ashobora kugufasha kuri nimero 9 ufise Ferran Torres umunyamigisha ngaho kanatsinda ari no mu bihe byiza cyane no munsi ari nyuma Kylian Mbappé no munsi Kylian Mbappé afise ibitsindo 5 muri La Liga nawe Ferran Torres afise ibitsindo bigera kuri 4 urumva numwe mu bakiye amaze kutwereka yuko afise byinshi azofasha n'umugwa afise Barcelona ku ruhara rwo gutsinda umwaka uheze twabonye Ferran Torres yeze gukina asubiriye abandi ariko yashitse mu bisindo bigira kuri 10 hariya nimba nihenze yakose uronse ibisindo vyinshi bisoma na Vinicius Junior yamera mu kibuga nubwo FC Barcelona ku kibazo cyane nimero 9 je kuganje mbona nkaho mengo gisa naho cavuye mu induru ejo Marcus Rashford yinje asubira Rafael Diaz je nabitahuye mu buryo bwo kurimurinda no Rafinha ataza kuronka ikarati tugura ko yakora Rafinha yari amaze kuba agira na panique hariya numwe mu bakinya agaragaza ko menga karitanga mu buryo bwose FC Barcelona isinde kandi akanitanga mu buryo bwose FC Barcelona ntitsinde ukabona ko akasubira inyuma akarakora n'amakosa amwamwe ubona nkaho munga datahuritse nivyo ugereje no kuraba ikarate y'umuhondo ya mbere agiye kuronka ni ikarate isa naho idatahuritse kubera yuko ni kufa yabonetse kwande kwa FC Barcelona Rafinha abakinyi ba Getafe baza kumucungira hafi arabideklara kwa arbitre aza kuvuga ati subira inyuma akivuga subira inyuma Rafinha acaza gutera umupira byasabwa yikora arbitre amubwira ati tora umupira musubiremwo oli yo kumuha ikarata y'umuhondo ariko biza kurangira arbitre mu ikarata y'umuhondo uravye ruki n'ibintu byakurikanye wabanya ko Rafinha ari umuntu asa n'uwapanitse akarashwana n'abakinyi akarasunikana ivyo byose bikatweka yuko Rafinha natakugwayo biza kurangira hawe ikarata y'umuhondo mu gihe ko byanagaragaye ko FC Barcelona ifise n'ubushobozi bwose bwo gutsinda no mu gwa Getafe ifise ubwo burenganzira bwo kuronka intsinzi imbere ya Getafe biza kurangira rero die chance fika adashoboye gufata izo riske ngo agumizeyo umukinya je kuronka ikarata itukura ku buryo ataza ubuginga atazona kumufasha ku rukino rukurikira biza kurangira mukuyeyo yinjiza Marcus Rashford aza guhindura ibintu Firmino Perez nawe nyene arinjira aho ubona nawe nyene afite ico yafashije mu gwa FC Barcelona uvuga ati muri rusange FC Barcelona isa n'umugwi umaze kubunikwije buri mukinyi wese ashobora kuza gutangura mu kibuga ashobora kuguha vyiza cyane kuko ifise umumenyereza azi kubaka abakinyi ifise umumenyereza azi gukora abakinyi akaba transforma akabazana ku rugero rushimishije ku buryo umwe wese ashobora kuza agatanga vyiza kuko benshi tuko tunabona Gerard Martin abakinyi FC Barcelona urugero usa nkaho gwaduze Gerard Martin no musura mubona ukamwobegwa Jire kunde wewe no musi yabaye igikoko muri rusange Eric Garcia n'umukinyi bera ashobora kuza akagutangira vyiza Ronaldo nawe nyene twabuye ku musi wojaza gukina twatanguye tumubona imbere ya Newcastle nawe nyene uvuga ati mikino yiwe ntiyabaye mibi no vuga ati muri rusange FC Barcelona
irifashe imeze neza. uno munsi nyene ngaho nyene Houston harakana kuri avuga kabaki batandukanye abo ba Andre Kisene abitwa ba Eric Garcia abitwa ba Gerard Martin abitwa ba Gilles Koundé hagati mu kiba ba Pedro Gonzalez abo ba Dani Olmo abitwa ba Firmino Lopez abitwa ba Robert Lewandowski abakintu vuga ngo batandukanye ba Ferran Torres ndakeneye neza karo kantu tugende tukwatinjiye ko ni FC Barcelona ku munsi w'ejo yatsinze no vuga ngo Getafe isa nuko yamaze kurusha position cyarushije ibintu byose bishoboka ino equipe no vuga ngo yande ya Getafe uko ku munsi w'ejo equipe FC Barcelona gikuba irangiza match ifite ibice 72 kwijana mu gihe equipe yitwa Getafe yari ifite ibice 28 amaroje ya batatu ku ruhande rwa equipe yitwa nde FC Barcelona iba ime kuri Getafe amakona batatu kuri equipe no vuga ngo ya Barcelona zibiri kuri equipe Getafe amatire yose yatewe yose muri rusange yabaye 16 ku ruhande rwa equipe FC Barcelona ati ku ruhande rwa Getafe tire no cadre zabayendugwi ku ruhande rwa Barcelona imwe ku ruhande rwa equipe ya Getafe matire yabaye cadre yabayendugwi nuvuga ngo amatire cadre ndwi bateye abase gusinje ku cyacu bitatu ese ku munsi w'ejo cyo turavye Barcelona turavye twisunza bakituka subire ko abakinyi batanga ku ruhande ndavuga cyane cyane twende twinjira ku bakinyi urugero rw'abakinyi bamwe na bamwe ariko tuza ko tubirabe mbega Barcelona yuno munsi systeme canke je bakinye ku munsi w'ejo bayibonye gute reka duhere neza na neza ino kombinezo yo muri attaque ndavuga witwa Ferran Torres ndavuga witwa Robert Lewandowski ndavuga witwa yari Rafinha niwe yataye mu kibuga na Rafinha bose tubaterateranye turabe bakinyi uvuga ngo abakoze urukino rwiza yaba Rashford yinjiye yaba witwa Ferran Torres bakihari kuko no munsi barashaka ngo mashe tugenda tuva ku mukino umwe tuza kuba tunahereza kwitwa Ferran Torres urugero rwiwe haro karafita kuno munsi ino attaque muri usange turavye Barcelona systeme turavye bakibakina ukaraba ibice bari bafise ku munsi w'ejo ukaraba imikinire yabo ukaraba ivyo barushije Hansi Flick gutsinza Getafe tuvuge ko Getafe nimba Barcelona yabarushije opposition bwabaye inguvu nke za Getafe canke ni equipe se Barcelona nayo novuga ngo yabaye nziza gusumba Getafe yabaye mbi canke ni Barcelona yabaye nziza novuga ati Barcelona yabaye nziza mu mpande zose zishoboka haba mu busatirizi haba muri byose muri rusange FC Barcelona irasombeje no mu gwa Getafe ariko kanatsinda novuga ati FC Barcelona nziza yuno munsi tuyikesha Dieter Hansi Flick gusumba uko twayikesha buri muntu wese uko twayikesha umukinyi wese yego nivyo abakinyi beza bariko barafasha umugwa wa FC Barcelona ariko je hanimba numva ko amashimeshino yawo no mumenyeza Dieter Hansi Flick kuko nimwe mu bamenyereza uno munsi bivanye na sezo ya mbere amaze kuba akora muri FC Barcelona yaramaze kubona imigwi yose uko nimeze amaze kubona basi niwe mumenyereza yiga urukurumba numwe amaze kubona yuko ikosa nkoze uno munsi naribonye ko ari kosa rero bisabwa yuko nkora ubushoka byose ntazosubira gukora iryo kosa kuko numwe mamenyereza tutakunze kubona ko akora ikosa kabiri ego siko ntitwavuga nta kosa akora ariko nakoze ikosa kabiri afuma akora irindi ritandukanye n'iryo yakoze ubwa mbere ariko nasubira gukora rya rindi nyene yakoze kuko twaramubonye kuri mu mwaka weze muri sezo heze ariko aratsindwa ibitsindo bigera kuri 4 imbere ya Osasuna atanguje abakinyi ndavuga ati nk'abakinyi twita nka liste B Bano bana banagurishijwe bagenda muri za Elche abandi bagenda ahandi ndavuga no Pau Victor na ba Hector Ford mu gihe yatanguje hanze ba Rafael Ruiz Diaz Birori na ba Lamine Yamal bose batanguje hanze umengo mukinyi wenyine w'umusatizi yatanguje ba Robert Lewandowski unyabwo nihenze na Robert Lewandowski yamutanguje hanze atangura Ferran Torres biza kurangira rero Getafe ibonye liste yatanguye ku ruhande rwa FC Barcelona iza kuyivyaza umusaruro mu gutsinda FC Barcelona ibisindo bigira kuri 4 na bibiri byagombowe vyagiye kugomborwa ariko hinjiye ya indi attaque novuga ati ngendegwa ko mu gwa FC Barcelona imwe nziza nyine nka imwe equipe A no kuvuga muri equipe A ibi bintu rero nivyo bintu novuga ati nasubiye kubona kuri Dieter Hansi Flick atasubiye gukora nk'ikosa mu buzima bwiwe ejo kuri Getafe twari kubona muri rusangi atanguza ba Rooney Badge atanguza ndavuga nk'abakinyi nk'aba kumbore peut-être nk'aba Marcus Rashford ndetse n'abandi tuzi yuko batayiko barahabwa umwanya cyane muri FC Barcelona ariko bakaza kuronka umwanya ku munsi w'ejo ariko bigiza kurange tubona yuko atanguje wa Robert Lewandowski Rafinha na Ferran Torres ukurumba ukabona ko nyine neza ari wamumenyereza yaje afata urukino wa serie ukurumba aje gukinisha abakinyi kandi agomba n'intsinzi je novuga ati rero muri rusangi uno mugwi wa Getafe bivanye n'inkino novuga ati bamaze kuba banakina na FC Barcelona n'umugwi maze kutwereka ko iyo bahuye na FC Barcelona n'umugwi kunze kunaniza FC Barcelona kanatsinda n'inkino nyinshi bakunze kuba bananganya FC Barcelona iyo bisiga tsindo ugasanga itsinzi ico kimwe bibiri yego sometimes birashiga tsindi ivyo bine ariko kenshi usanga FC Barcelona gutsinda Getafe ni kimwe bibiri ugasanga naho nyevyo bisindo bigiye kuboneka FC Barcelona yabizicuya
kinini cyane byagoranye ko ushobora kuronka iyo ntsinzi imbere ya Getafe byagoranye ko ushobora gukura amanota agera kuri 3 imbere ya Getafe ariko umunsi w'ejo turabona rero ko barafinya n'abakinyi baje bavuga ati turazi Getafe kuntu yamitugora turazi kandi na Real Madrid nkamukiye badusanze tuko turanahangana muri no La Liga bari imbere yacu badusumba amanota agera kuri 5 rero nibyashika nidutsinde no rukino aza kuguma amanota 5 kandi kugira ngo tuzoshikire Real Madrid bivanye n'umuvuduko ariko no munsi ko amanota 5 bamaze kuba banadusumba ibintu mbona nkaho mengo biragoye cyane bisaba reko twitanga uburyo bwose bushoboka kugira ngo aya manota 3 imbere ya Getafe tuyakureho kandi kanatsinda bisaba ko tugwana n'inguvu nyinshi cyane kugira ngo tuyakorere hakiri kare tuyace hakiri kare tutaza kuyagwanira mu minota y'imyongerano yanyu mu rukino rugomba ruhere renza kubona uno mugwi FC Barcelona baza bagakina yaje yabo nyene imwe dusanze tubazi ko jeu de possession kandi kanatsinda si possession gusa ahubwo ni possession ifise direction kuja kurondera igitsindo ifise irikiraja ifise objectif uri kurumva ega hari abakinyi bakina ndeke no kuvuga abakinyi muribuka FC Barcelona yuno mukinyi yuno mumenyeza Kikeseti ni nawe yatsinzwe ibitsindo 8 hari umenga nimba ntihenze imwe yatsinzwe na Bayern hari ni nawe yatsinzwe ibitsindo 8 yatsinzwe na Hansi Flick urabona ko ari Kikeseti FC Barcelona yiwe niya FC Barcelona agomba kwikina jeu de possession ata objectif fisi utabona ko bara idafise irikiraje utabona ko baragenda kurondera intsinzi ari kwa gukina udupasi two ngaho nyene umva bagumana umupira ukabona yuko yego nivyo umupira vyakunze ko bagumana ariko eski ni kugumana umupira gusa ataje kurondera igitsinda ukabona ko atake bafise yuzuye sho kuja kurondera ivyo bitsindo canke vyifuzwa ku ruhande rwa FC Barcelona rero novuga ati FC Barcelona ya Hansi Flick nziza ni FC Barcelona uzobona ko yakudominye mu rukino gose yagumanye umupira kanatsinda kugumana umupira kurimwo direction kuja kurondera igitsindo no gutsinda bikarangira bagutsinze nubwo ati rero ni nayo je yabo bakinishije ku munsi w'ejo biza kurangira ino Getafe barifashira ivyo mu 5 ya mbere twabona Getafe kirasata FC Barcelona yayikajije ariko mu nyuma babakinyi ba FC Barcelona baza kwitora na ya miri yabo igizwe na Frenkie de Jong ndetse na Nuno Pedro Gonzalez na Dani Olmo kuko kanatsinda ino Getafe ni wa ugusatira ukongera ukagaruka kuzibira rero Hansi Flick kubera ko abaze muri ubwo buryo arazi neza ko afise yamiriye afise umukinyi wo hagati afise bwa bushobozi bwo gusambura afise bwa bushobozi bwo gusambura uruhome ubona suri ni Dani Olmo uri kurumva ni nayo mpamvu twabuye ku munsi wogeza kumutanguza nizere yuko twanayivuze ku munsi weze weje turavuga ati ku munsi wa gatano turavuga ati uru rukino rwa FC Barcelona na Getafe niteze cyane ko hazoza gutangura Dani Olmo gusumba ko totanguza Ferran Torres kuko FC Barcelona canke uno Hansi Flick nabivuze ni wa mumenyereza yiga umugwi bagiye guhura nawo uburyo ukinamwo ukaza gusanga rero uburyo uwo mugwi ukinamwo hari abakinyi bigusaba yuko bategerezwa kuboneka muri urwo rukino bategerezwa gutangura muri urwo rukino cyane twatanze nk'akaroro kuri Newcastle twarabonye abakinyi bafise babasatirizi uburebure bafise birasabwa rero ko ushobora kuba ufise babakinyi binguvu binkomezi kandi banyaruka byagiye gutuma tubona haza gutanguzwa unorona Daraujo nyuma yo kumara igihe kirekire tutamona mu kibuga nyuma yo kumutora amakosa amwe atandukanye ariko ya makosa tumutorako ariko hari karite imwe kanaka yarafise yatuma tubona yuko ikenewe imbere ya Newcastle rero nejo Getafe hari karite ino Getafe hari uburyo Getafe kinamwo byatuma tubona ko hakenewe Dani Olmo gusumba ko twabona ko hakenewe Ferran Torres no bwatere muri rusange buno Hansi Flick nimwe mamenyereza yiga umugwi bagiye guhura nawo mugera asanzwe azi ko buri karite yose ifise mu mugwi wiwe acamenya abakinyi bakenewe kuri uwo mugwi n'abadakenewe novuga ati rero FC Barcelona yagize icisumbije ino Getafe yisumbije vyose muri rusange haba mu kibuga haba mu gukina ndetse n'ibindi nuko kabisa bimeze novuga ngo babarushije ibintu bitandukanye kuko tuvuze urugendo novuga ngo gwitwa Ferran Torres novuga ngo yari karigenza neza novuga ngo cyane ku munsi novuga ngo wejo inyuma yo gutsinda wanashaka witwa Ferran Torres yatsinze ibitsindo 2 ku munsi wejo ana wanashaka ni nawe wabaye omdi match no n'umuntu yari anatubaje avuga ati mbega ninde yabaye omdi match ku rukino ku munsi wejo wabaye omdi match ku munsi wejo witwa Ferran Torres ni wabaye omdi match hama akatsinze ibitsindo 2 witwa Ferran Torres kandi yatsinze ibitsindo novuga ngo gitsindo bahuna na kipe ya no equipe novuga ngo ya Levante ndo kimwe batsinze equipe igaba ko atsinda equipe Levante 3-2 yungatsinda kandi ku equipe Real Mallorca novuga ngo witwa Ferran Torres kugeza muri kano kafite ibitsindo shiye kuri 4 ubwo witwa Ferran Torres ko beshe ko ravuga ko wa mukino uvuga ngo umwingisha wa mukino uvuga ngo uno munsi yinjiye muri equipe FC Barcelona cyangwa karakina akarekana uvuga ngo urugero rwiwe rwiza bigatuma tuvuga ngo ni witwa Ferran Torres yerekana ko ari umukino uvuga w'igitangaza yerekana ko ari wa mukino uvuga ngo afitiye akamaro kipe FC Barcelona ubwo Ferran Torres Houston niyo bageze ko abamo batitirere bino equipe FC Barcelona kazovuga ngo tufa turondera undi mukinyi bashaka gukora mukinisha muri Liga fisindishe kuri 4 witwa Ferran Torres ubwo niyo bamaze ko fata ikibanza cyo butitirere ku bwawe canke aracari hakaje kuvuga ngo ntiharagera canke wanashaka
udugire cyane cyane kuri performance novuga ngo yari karerekana uvuga ko ku munsi w'ejo bakora kina kipe ya Getafe ibitsindo biri ku busa na ku bibiri yatsinze yongera kandi ibindi bitsindo yari yatsinze yaba kuri Real Mallorca haba kuri kipe Levante uno munyamugisha Ferran Torres tumuvuge kwiki. Ferran Torres ni umukinnyi mwiza. Ferran Torres ni umukinnyi mwiza kandi ugerageje kuraba uburyo akinamo cyangwa uburyo akaritangamo kuko nimba muri FC Barcelona hari abakinnyi bitanga bakora babanyakazi. Burya hari umukinnyi mwiza hari umukinnyi mwiza w'umunyempano n'umukinnyi akora umunyakazi bita bikogwa uri kurumva. Ferran Torres ni umukinnyi mwiza n'umukinnyi yitanga cyane muri no mu FC Barcelona kanatsinda. Hari abakinnyi nk'aba bitanga muri FC Barcelona kanatsinda ubona ni benshi si Ferran Torres gusa hariho ba Rafael Luis Diaz Belodi hariho Frenkie de Jong nawe nyene ari mu bakinnyi bitanga hariho no mukinnyi Pedro Gonzalez nawe nyene mu bakinnyi bitangira mu FC Barcelona ariko ukabona ko Ferran Torres hari uburyo yitangamwo ugasanga hari agakarite kanaka ko kwitanga afise asumba bano bandi bakinnyi bahari umukinnyi ubona yuko agerageza kwiruka cyane ubona ko afise n'inyota kuja gutsinda nubwo nivyo atsinda gake bivanye n'ama occasion aronka y'insinzi n'ibitsinda atsinda ubona ko umukinnyi atsinda gake ariko ivyo bitsinda arabitsinda ukabona ko umukinnyi nagerageje kwitanga aho umupira hose utewe arahari umupira waje hagati waje ku ruhande waje imbere ugasanga Ferran Torres arahari iyo niyo karite novuga ko iri muri Ferran Torres kandi ni nayo karite mbona nkaho umengo ifise ikizomari no mu FC Barcelona. Rero Ferran Torres biragoye cyane ko mwita umutitire ko yako haracari Robert Lewandowski kuko muri FC Barcelona nivyo bafise umumenyereza yiga umugwi bagiye guhura nawo akabona ati uno munsi bivaye n'umugwi tugiye guhura harakenewe umukinnyi kanaka harakenewe naka nakenewe canke nakarakenewe niyo FC Barcelona y'uno munsi maze kubona ko nimeze bigoye cyane kuvuga yuko rero ko Dani Olmo ari titire ndeskitabe mu mugwi FC Barcelona bigoye kuvuga ko Ferran Torres ari titire w'ibihe byose muri FC Barcelona hari gihe tuzomuna tangura n'igihe tutazomubona mu kibuga ikaratangura ariko ninde muri iki kibanza Houston muri equipe FC Barcelona umukinnyi kugeza muri kano kaya kuri june zishaka kuri sana afite ibitsindo bishaka kuri bine je nabonye muri FC Barcelona umunsi aho bigeze uja ku gatebe bivanye n'urugero werekanye ku rukino ruheze cyangwa uja ku gatebe bivanye n'umugwe mugiye guhura nawo je navuze ikintu kivuga uku FC Barcelona bafise bamumenyereza azi kwiga umugwe bagiye guhura nawo rero kandi muri FC Barcelona buri karite yose irahari hari umukinyi azi gucenga hari umukinyi nyaruka hari umukinyi afise inguvu hari umukinyi azi no kuvuga ngo vyose Barcelona bifise bafise umukinyi azi gutsinda azi kubona izamu hari n'umukinyi azi gukwega sizi ko maze kubona Firmino Lopez naramuvuze ko mu minsi heze ni wa mukinyi uko uteye umupira kose afise ubuhinga we muri we bwo gukwega umupira bwo gutora umupira uko umupira guhoze ko ariko kose afise ubuhinga afise yisangije ubona yuko umupira wumuhaye uko ufa kumushikira gusa ubundi nta kibazo cy'uko umupira wagiye nimbugenda uradunda nimbugenda urakatakata afise ukuntu awutora kandi ukabona ngo awusize hasi neza mu buryo bwiza ikindi kintu afise nka karite ni wa mukinyi atava ku bintu Firmino Lopez yamaze gufata umupira agafata ingingo yo kwiruka no gucenga muvune umute hasi abona ko akiri umwanya kuvyuka atora umupira wewe nta ndura afise zo gutera induru ngo arbitre ngo baramvunye n'umuntu ari seriye kandi akina ibintu nyene bisukuye ako niko gakaritere afise asa nkaho gasangiye na Lionel Messi uri kurumva Lionel Messi ari wa mukinyi ubona yuko yamaze kubona izamu mutego umute hasi wowe ubona vyuka ari umupira yuri yiruka ku mupira ni atera gahusha ntihabona guhindukira arbitre ariko ni atera gatsindo ubona aja gucerebra wewe rero uza kwibaza ngo wamuvunya yaguye hasi ngo ntaza kuvyuka ariko mushamurira afite igitsindo hariya muhura ugenda mwizamu nawe ariko araserebura uri kurumva nibyo bintu nabonye no kuri Firmino Lopez rero hari ukino rero bigusaba rero yuko ubona kumengo uru rukino kwera bivanye n'abantu tugiye guhura nabo uburyo bakinamwe n'ukuntu bameze nabakinyi gwambe na mbere Firmino Lopez jemba mbona ko mukoresha muri cagi ugiye guhura na wa mugwi urumva wibanze kugusatira cyane ivyo kuzibira atari kirenga uri kurumva rero wibanze kugusatira ukibagira kuza kukuzibira urumva ko utanguza wa Firmino Lopez we afashe umupira ta black ni umwana yanyaruka ni umwana yiruka azi no gutsinda ariko uhuye na wa muguzi ko ukuzibira cyane gusumba ko gusatira ubamva ko ukoresha uno Dani Olmo kuko ni wa mukinyi azi gucenga azi gusambura defense uko yo bikosa afise uburyo bwazi gucisha mu ipasi kagenda neza igashikira umukinyi afise n'ukuna kinati kitaka yiwe yihuse kanatsinda ni DNA ya La Masia no mwana yakuriye muri La Masia novuga ati rero muri rusangi FC Barcelona biragoye kumva yuko uwo n'umukinyi titirere w'ibihe byose kubera yuko bafise bamumenyereza akubwira ati bivaye n'umugwi ngiye guhura nawo menya bakinifashisha ko araba
nuko nuvuga ngo bimeze equipe novuga ngo ya FC Barcelona kabagiye kuba ariko kandi abakinyi no kwita nk'abatitire bibihe byose muri FC Barcelona indiscutable udusanga runo Pedro Gonzalez ni Frenkie de Jong nono munyezamu ndavuga Joan Garcia nawe yakinye match nziza buryeje n'abakinyi nka Alexis Bardet n'abakinyi nka ndavuga nka Paco Barsi nivyo nabonye no munsi Paco Barsi nabonye twatanga kumubona ku gatebe ahubwo nyene ugize n'isho nyibutsa ubundi mukinyi nka Jire Kunde abo bakinyi bono kwita nk'abatitire indiscutable ariko ubundi muri attack ni Lamine Yamal na Rafinha na Rafael Biroli Diaz iyo bahari bameze neza nibo bakinyi mbona nk'abatitire indiscutable mu mugwa FC Barcelona ubundi nk'aba pointer ba numero 9 n'abakinyi cyane nk'aba numero 9 ndetse n'aba numero 10 abo n'abakinyi tuzokwama tubona uno musi nimba hatanguye Ferran Torres ejo tuzoshaka kubona hatangura uno Robert Lewandowski uno musi nimba hatanguye umukinyi nka Dani Olmo ejo dushaka kubona hatanguye nka Firmino Lopez neza cyane Nukuzo poste mbona cyane tuzokwama tubona zikabukanya gusumba uko twobona izindi abatitire indiscutable amaze kuba ndabacako muri attaque uzosanga ari Rafael Luis Diaz Beloli hamwe na Lamine Yamal nubwo nawe nyene muri kino gihe hari mu mvune ariko ni agaruka tumuze nk'umukinyi atangura mu kibuga bihe byose muri FC Barcelona ariko kandi ugarutse inyuma navuze abakinyi nka Alexis Bardet nawe nyene no mu mvune no musi tuko twabona na uno Gerard Martin kanatsinda nawe nyene kandi anitwara neza ejo dushobora kubona nawe nyene aba muri babakinyi barondererwa ikibanza nubwo Alexis Bardet bahari Jire Kunde nawe nyene niwo mukino uvuga ko ari kuri poste atamukinya mutera pressure numwe ahari kandi kanatsinda Jire Kunde numwe mu makinyi mbona muri FC Barcelona bagerageza kuduza urugero rw'uko bukeye uko bwije Houston novuga ngo tugenda turaheraza kuri no nkuru ruvaho ya FC Barcelona nari nkene tugende tuganira ku kantu kame gusa hari uwitwa ku Barca novuga ngo ku munsi weje ntabwo bamutangujeyo bigaragara ko kwa FC Barcelona biko birerekana ko mengo hari abakinyi nta mukino uvuga ngo ndafite ikibanza cyamaho kirisa wa Pedro ko turavuga wa Frank de Jong n'abandi bakinyi uvuga ngo batandukanye ku munsi weje witwa ndavuga witwa Hansi Flick yavuze ati ku Barca we turakwicaye kuno munsi reka twicarike witwa nuvuga ngo Andre Kisesen witwa Eric Garcia inoti yoyo warayibonye gute uko n'amanota navuga yagiye kuba tunabona bagira Dion nziza nuvuga ngo wa mbere witwa Eric Garcia rushaka kuri 8 mugenzi witwa Andre Kisesen navuga ngo baki kuba aronka amashika kuri 7 ni Dion nuvuga ngo nayo ndiba ko twagarutse ko mu minsi tuvuga ngo ino equipe yitwa FC Barcelona tuko turabakira batangura kuko umunsi weje witwa Ronaldo je nka jabana nanavuze wanashaka nanavuze ngo abakinyi babatitire botangura kwa Barcelona nuwitwa Ronaldo nuwitwa Paul ku Barca ariko umunsi weje witwa Hansi Flick yagira biraba neza ravyo yifuza ravyo ndakinira avuga ati ndazana Andre Kisesen ndazana witwa Eric Garcia inoti yo y'abantu bangu babiri warabibonye gute ku bwawe hagati y'abantu bakisha kuri babiri Dio ya Eric Garcia ndetse n'uno mugabo Andreas Christensen novuga ati ni dio nziza cyane muri defense ya FC Barcelona kuko twaranayibonye imbere bahura na Rayo Vallecano dio novuga ati yigenje neza muri rujya rukino nivyo nta sinovuga ati ngo FC Barcelona yarakuye intsinzi canke yarakuye amanota agera kuri 3 ariko barananganyije ukabona yuko impact yabo mu kibuga batanze yaba impact nziza cyane bakoze cyane yabaye nziza none umwe yarose mu 8 undaronka amashaka kuri 7 kandi hari igitsindo babatsinze kuko yabaye ibitsindo bitatu vya Barcelona ariko niko mvuga ku rukino rwa Rayo Vallecano bwa mbere na mbere niyo twatanga kubona ino dio igizwe na Eric Garcia ndetse na Andreas Christensen ariko kandi twabonye FC Barcelona ifise abakinyi novuga ati uno munsi abakinyi bo muri ndavuga ati muri box muri axe centrale muri FC Barcelona muri defense kuva uno mugabo ndavuga Inigo Martinez ava muri no mugwe FC Barcelona hari ukuntu basa nk'abayumvye nivyo barahari bashaka gutanga ibintu vyiza ariko FC Barcelona hari ukuntu itaratora abatitire indiscutable muri rya box yabo ariko urumva hari ukuntu bataratora aba defenseur bibe bihora nkuko twari dusanzwe tuzi mu mwaka wese tuzi ko FC Barcelona igiye gukina abatitire bahoraho bamaha ibihe byose udusanga ari Paco Barsi ndetse na Inigo Martinez abo twari tubazi ariko no munsi biracagoranye turamenya ngo eski tuzokwama tubona Eric Garcia ndetse na Andreas Christensen canke tuzokwama tubona Paco Barsi na Ronaldo canke tuzobana ku Barsi na Christensen umva turacari muri ivyo bintu kuko no musosha ko natanguye ku Barsi na Araujo ejo ukabona natanguye ku Barsi na Christensen hirya ejo ukabona hagarutse Eric Garcia na Christensen cyangwa ukabona hagarutse Eric Garcia na ku Barsi ariko je maze kubona mu nkino zose bamaze kuba banatwereka ndamaze kubona duo igizwe na Eric Garcia ndetse na Andreas Christensen zigatanga vyiza ndetse na duo ya Paco Barsi ndetse na Eric Garcia izigatanga vyiza rero novuga ati muri rusange rero FC Barcelona no munsi
ikintu mbona nk'ikosa kuri uno mugabo Dieter Hansi Flick ni kuba kugeza kuri kano kanya ataratora duo ihoraho ibihe byose izohoraho azokoma akoresha mu bihe byose iryo naryo ni ikosa kuko two turimiriza muri bya bihe uzoba uri kurakina inkino zigoye uno musi muri La Liga uri utera muri za ntambwe wimirije kuzohura na Real de Madrid wimirije kuzohura na Atletico Club Bilbao wimirije kuzohura na Atletico de Madrid iyo nimwe mu migwi dukunze kubona igora FC Barcelona wimirije kuzohura na Espanyol Barcelona wimirije kuzohura na Real Sociedad mu gihe wimirije gukina izo nkino utaratora abatitirere batangura muri box yawe ivyo ni bimwe novuga ati nk'amakosa wowe mumenyereza ku ruhande rwawe ubu umaze kubonagira ariko tumaze kubona abamaze kuba banakoreshwa bose baza bagatanga ibiharo vyiza ariko bitatwereka ngo ni vya biharo bizohoraho cyangwa ni vya biharo bizogumaho rero nka Dieter Hansi Flick bakwiye gutora donzizi azokwa amakoresha ibihe vyose kiretse habaye ikibazo cyo kuvuga ati ngo ngoma nduhurira kubera ko nimije kese habaye ikibazo cyo kuvuga ati ngoma nduhurira kubera ko nimije urukino rwa UEFA Champions League canke naka yagiye mu mvune ico kibazo nico cyonyene twokwitega cyo tuma tubona duo yo muri box kwa FC Barcelona ihinduka naho ubundi kuba taratora duo izo ihoraho azokwa amakoresha tuzi ngo ataba nibo bakinyi baba defenseur bazokwa amakoreshwa muri axe muri FC Barcelona izo ni ibyo ni bimwe mu makosa novuga ati no mutoro no menyeza Dieter Hansi Flick nuko nuvuga ngo binameze kugeza muri kano kanya muri equipe yitwa FC Barcelona ko barashobora kuba banaronka novuga ngo amanota yabo ashika kuri 3 ku munsi novuga ngo wakangaye ku munsi wejo mu mugora wejo FC Barcelona yitwa Hansi Flick bagikuba bavyigenzamo novuga ngo neza cyane mu gushobora kuba bashobora gutsinda novuga urukino rwo ku munsi wejo ariko twende twinjiye ku rukino novuga ngo bakora ba ku munsi novuga ngo wa gatandatu ni hagati y'ino equipe yitwa FC Barcelona novuga nayo equipe ya Real de Madrid nayo kiragira kuza novuga ngo biko yagerageza ko ravugwa atandukanye ni ibintu novuga ngo bitandukanye ariko tuja muri equipe novuga ngo ya FC Barcelona bwana Houston nako equipe de Madrid ni equipe de Madrid nayo kiragerageza kuba ishobora kuba itsinda novuga ngo ino equipe yitwa ku mugoroba wejo nako kwatsinda equipe ya Barcelona itsinda kuri 2 kubusa ibyo byatsinzwe wanashaka na Eden Militao gitsina novuga ngo cishuti imwe mbi cyane batsinda novuga ngo asinda urutsina novuga ngo gwiza cyane ni muge kandi ku rundi ruhande gitsina cya kabiri gutsindwa n'uwitwa Kylian Mbappé novuga ngo yagikuba ashobora kuba ari karatsinda novuga ngo ku munota wa 47 Kylian Mbappé wipasi witwa Vinicius Junior match za kuba inarangira novuga ngo ari bitsinda ushika kuri ndavuga ngo bibi equipe de Madrid ikibana muri kwa rugendo novuga ngo rwabo gwiza bwo gushaka ku nkino zishaka kuri 5 atakunganya atagutsindwa ahubwo ari gutsinda ni equipe yitwa Real de Madrid nayo yatsinze equipe ya Barcelona na kwese Barcelona bwana Houston ibitsindo bishika kuri 2 kubusa erega bano mu Real de Madrid abafise umugambi bafise urugendo rwo gushika ku nkino zigera kuri 10 badatsinzwe bafise umugambi kwandika amateka kugera ku nkino zigera kuri 10 badatsinzwe ariko tugarutse kuraba uranyumva Ridike kumva ko nuvume ngo ni kuraba ukuntu itariki iravyitwaramo neza urakumva nako ndavuga ati rero uno mu Real de Madrid hari umugambi kanaka bafise kugera ku nkino zigera kuri 10 batanatsinzwe kugira ngo bubakamwe mu mateka bifuza kuba banashika ko canke bifuza kuba banubaka ariko kandi nkagaruka nkibaza ikibazo kivuga kiti eske ivyo bintu bizokunda kurumva mu gihe bamaze kukwiza inkino zigera kuri 5 hari hasigaye izindi 5 nibaza ko eske ivyo bintu Real de Madrid yifuza kugera ku nkino zigera kuri 10 badatsinzwe hariya eske ndabona neza ko bizokunda ariko kandi ngarutse nkaraba muri izo nkino zigera kuri 5 bamaze ko banakina Real de Madrid nkaca ntora inyishu ivuga yuko ivyo bintu bishobora gukunda ariko bishobora gukunda canke ntibikunda kubera ko mu nkino 5 basigaje bimije kuzohora no mu gwa Levante bazotembera bazosanga imuhira Levante kandi numwe mu migwi novuga yuko naho nyine ukunze kugora ino migwi komakomeye ariko kandi bimije n'urukino bazohora na Atletico de Madrid novuga ati rumwe mu nkino zikomeye cyane azoba ari derby novuga ati imwe idasanzwe ku rwego rwo hejuru kandi muri izo nkino zigira kuri 5 nyene hariho n'urukino bazohora na Villarreal novuga ati numwe mu migwi nawo nyene twovuga ko muri ino minsi muri La Liga uri mu migwi novuga ati myiza cyane urumva gushika kuri Villarreal bafise kandi Getafe na Juventus irahari ariko kandi Juventus wo umugozo wari umukino wa 11 urukino rwa nyuma zo bari Getafe oya
bamaze gukina inkino zigera kuri 5 badatsindwa basigaje urukino rwa gatandatu bahura na Levante ubwundwi bahura na Atletico de Madrid ubw'umunane bahura na Caira Almaty azo bari muri UEFA Champions League ubw'icenda bahura na Villarreal ubw'icumi bahura na Getafe izo nkino zose ndabona ko inkino zizoba nk'intamba mikuru ya Real Madrid bigwanye cyane ko bazakatsinda n'urukino bahura na Levante ndetse n'umugwi wa Atletico de Madrid izo nkino mbona ko zisa nkaho zigoye cyane ariko bivanye n'inkino bari kwa gukina ndabona ko ubwo bushobozi Real Madrid bawufise baratembera mu Real Sociedad twiteze ko zoba rumwe mu kino ruzoba nk'urugero rwo kugera Real Madrid turabe ko byose bishoboka byarangiye barutsinda nivyo bitagoranye ku rwego rwo hejuru cyane ariko kandi baza gukina na Espanyol Barcelona nyene gwari rumwe mu ngero twavuga ko Real Madrid ari tuzobona ko ifise ubushobozi bwo gushika kuri izo nkino kuri 10 nako nyene birangiye barutsinze bafashijwe n'abakinyi bagira kuri 2 ku munsi wahigiye ejo ndavuga ati abakinyi nka Eder Militao ndetse n'umukinyi nka Kylian Mbappé roto no munsi yamaze kubiga amaguru ubona ko ari gikoko ku ruhare rwo gutsinda tuza ko tumugaruka ko Kylian Mbappé nawe ivyo performance no vanga arerekana ko no munsi cyane ariko bimije Levante bimije na Atletico de Madrid ariko izo nkino zibiri zonyene nizo mbona nkaho mengo zisa nk'intambamye ishobora kuzobatuma badashobora gushika kuri yandoto zabo zo kumara inkino zigera kuri 10 batatsinzwe canke batanganyije ariko izo nkino zigera kuri zibiri nivyashika bakazica kwa mahoro mbona yuko nta zindi nkino nta yindi migwi mbona ihari izuza kunaniza no mu Real Madrid ubuza gushika ku rugero rwabo gushika ku nkino zigera kuri 10 batagize badatsinzwe ariko kandi tukaretse ku rukino bakinye n'umugwi wa ndavuga n'umugwi wa Real Espanyol Barcelona Santiago Bernabéu